Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana kino cigwa zino nyigisho kino kiganiro ndi Asher niyo nizigiye nezerejwe no kubana namwe nkaba ngira mbandanye mvuge kuri rya jambo rivuga ngo ni kubera iki Satani n'abamarayika biwe babandanya bakora bakadurumbanya bagatera ingorane ku isi rimwe na rimwe ibikorwa vyabo bikagira ingaruka mbi ku buzima bw'abakristo abantu bizera Imana kandi tuzi neza ko yaneshejwe. Ico kibazo twaramaze kugitangura, reka tukibandanye. Turaza kwishimikiza amajambo tumaze kuvugana ko irya mbere riri mu Bikolosayi 2:15 havuga ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Ni ijambo ryerekana ko Satani yaneshejwe na ba bakuru bakorana nawe baba marayika bari bakomakomeye imbere yuko bakorwa bava mu ijuru maze bakifatanya na Satani, bajya bose baraneshejwe. Ijambo rikoreshwa ryo kwambura nukuba désarmer nukwakwa ibigwanisho hanyuma guteterezwa mu maso ya bose. Ni ijambo ryakoreshwa ku basoda baba baneshejwe maze ababanesheje bakabafata mpiri bakagenda kuberekana abantu bakoranye ishengero rikinje kugira ngo babacishe bugufi babasubize hasi babereke ko babamaze amanyama. Ivyo nivyo vyabaye kuri Satani. Nta ntambara yindi y'ukwizigira gusubira kunesha ihari. Ivyo ashoboye no kudurumbanya gusa n'ukonona. Uko konona nako Paulo yarakwanditse ko mu Banyefeso 6:12 avuga ngo kuko abo tunigana canke abo tugwana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mwijuru. Babandi nyene banesheje Imana yarakunze yuko bagumana ububasha kanaka kandi bitwaje ubwo bubasha barabandanya bagorana. Naco gituma tugwana nabo, nico gituma duhangana nabo. Ikibazo rero ni kubera iki tukigwana nabo, kuvuga abo banyabubasha bakorana na Satani kandi Yesu yarabanesheje akabashorera nk'abafashwe mpiri. Inyishu yoroshe kuvuga mugabo bisaba kwisigurwa rimwe na rimwe umenga yonatera abantu gutsitara nuko Imana yahisemwo ko bimera gutyo. Imana yahisemwo kurindiriza igihe cyo kuzobaho atacaha kihari atakibi kihari. Imana ntivyayihimbaye ko bica biba ujya musi nyene Yesu anesha ujya musi azuka. Yaranesheje mugabo Imana iravuga iti bandanye mukora uko mushoboye mubandanye mudurumbanya ariko hari hakarimbi ndabashingiye. Nukuvuga Imana ntivyayihimbaye yuko intsinzi duca tuyibamwo buno nyene 100% Satani ngo ace ahagarikwa ntasubire kugira ikintu na kimwe yononye. Iyo igisoda kigwanye n'ikindi kikakinesha ntibisigura yuko kirya gisoda caneshejwe atabushobozi na buto bw'ukonona kiba kigifise. Kugira ngo ntikibandanye conona bisaba ko abakinesheje bakibuza kubandanya conona. Imana irashoboye guhagarika Satani kuko ntacitashoboye gukora, kandi umunsi yashinze ni wagera Satani nta nisa imwe azokongerako mu bikorwa vy'uwo ariko arakora. Ariko kubw'ubuntu bwayo n'ubumana bwayo n'ukuntu iri souverain ifata ingingo ibona kwibereye itabanje guseguza umuntu, yahisemwo ko vyomera gutyo iraturindiriza. Nashaka tuvugane gato kugihe ivyo vyo guhagarika Satani ubwa nyuma burundu ubutagisubira kuvyuka bizoshika. Tubibona mu vyahishuro Yohana 20:21. Kandi ndabasaba ngo ivyo bice bibiri mu bisome vyose mufata kanya mu bisome mu vyiyumvireko kuko niho hari nyishu ya kijya kibazo. Hari ibintu Imana yateguye gukora kugira ngo vyose ibikorwa vyose Satani akora bihagarare. Ico gihe ntikirashika. Iyo usomye ayo majambo mu vy'ukuri murazi yuko aya majambo yanditswe na Yohana no yahishuriwe n'Imana aho hari mu myaka ya nyuma y'ikinjana ca mbere. Nukuvuga ko ishengero ryari rimaze imyaka yababa 70 ririho ku isi kandi riri mu bihe bigoye. Hanyuma Imana icishura no majambo avuga ku bintu bizoba muri kazoza. Reka turabe bike nyamukuru biri muri ivyo bice bibiri. Usomye mu vyahishura Yohana 20 umurongo wa mbere gushika ku wa 3 usanga herekana ko hari gihe Imana izoboha Satani kumara imyaka 1000 kugira ngo ahagarike kuzimiza amahanga. Mu yandi majambo imbere yuko Imana imuboha muri iyo myaka 1000 Satani azoba ariko arazimiza amahanga, kandi n'uyu munsi ariko arazimiza amahanga. Imana ntiramuboha ngo imubuze gukora.
uyu munsi hari ingingo zifatwa mu buzima bw'ibihugu zikagira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abantu. Murabona nka bijya vy'ubwicanyi usanga amareta bifisemo uruhara, dufate nk'iriya genocide yabaye aha mu karere n'ahandi habaye ubwicanyi bukozwe n'amareta, uza gusanga Satani yarakoreye mu bantu kanaka bagafata ingingo, izo ngingo zigatera ingorane zikomeye abantu benshi cyane. Kubera iki? Satani aracari ko arazimiza amahanga, ariko ngo hari igihe Imana izomufata imubohe mu kiringo c'imyaka 1000. Ubandanije guhera ku murongo w'indwi gushaka ku murongo w'icenda, usanga ngo Satani mu nyuma y'imyaka 1000 Imana izosubira imurekure, asubira agaruke kuzimiza amahanga, kandi vy'ukuri azobikora kuko iyo mirongo irangira yerekana yuko ngo amahanga azoca akorana kugira ngo aze kugwanya abera buhoraho. Nukuvuga Satani azosubira ahenda abantu, ahenda abarongozi, ahenda amahanga, maze hace haduka intambara. Kandi murazi intambara ko atari ikintu ciza, naho hariho ababona mw'ivyiza mu ntambara, nivyo vyiza usanga vyakweza ingorane nyinshi cyane, kandi navyo nyene usanga kenshi atari ibintu birama, kuko biba vyubakiye ku ngorane zatewe nibiba vyarakozwe mu gihe c'intambara. Murabona rero yuko n'igihe Satani azoyongewe ako kanya azosubira kore, kandi hazoboneka abantu bemera ivyiyumviro vyiwe, bemera gukora uko ashaka, bituma isi isubira kubamwo intambara. Ku murongo w'icumi niho herekana ko Imana izoca isubira imufate imubohe burundu, maze azoce ahanwa ibihe bidashira. Ico gihe ntazosubira kugaruka kudurumbanya, kandi ntazosubira kuza kuzimiza abantu, kuzimiza amahanga, ntibizoba bigikunze. Ku murongo w'14 duca dutangura kubona rero inkurikizi z'uko gukugwaho kwa Satani. Urupfu nagwo ruzoca rukugwaho ubutakigaruka. Urupfu ni kimwe mu bintu bibabaje, ni kimwe mu bintu bibabaza, lo mal. Kandi urupfu ruza ruherekezwe n'ibindi bibi vyinshi. Hari umuntu apfa yabanje kugira isanganya, akamara iminsi agwaye, hanyuma umuryango we ukababara, bakamererwa nabi, bagatuntura, ugasanga n'udufaranga barafise badusesaguye kugira ngo bamuvuze. Hari umuntu apfa abanje kugwara, ugasanga agwaye igwari bibabaza cane, amafaranga kahaherera. No kuvuga urupfu ruvuyeho, hariho n'ibindi bibi vyinshi biza biruherekeza bizoba bivuyeho. Ariko nkuko twabibonye, Satani niwe azobanza gukugwaho imbere y'uko urupfu rukugwaho n'ibindi vyose biza biruherekeza. Tugiye mu gice ca 21 tugasoma ku murongo wa 4 n'uwa 5, aha naho tubona ngo Imana izokuraho ikibi cose. Aya majambo reka ndayasome kugira ngo twumve neza ibi bintu ingene bivuzwe. Izohanagura amosozi ku maso yabo, kurira ntibizoba bikihari, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Imana izoba yaciye umurongo ivuga iti igihe c'ukonona kwa Satani kigarukiye aha. Igihe aho hariho ikibi kubera icaha na Satani biri mw'isi kirangiriye hano, ubu ngira ndeme bishasha. Muri ibi bishasha rero nta kibi kizoba kirimwo, kandi kugira ngo ikibi ntikihabe, Satani azobanza gukugwaho bwa mbere, urupfu n'ibijanye navyo bijane, maze vya bintu vyose twita bibi bijane nawe. Kandi iti ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba vyose ndabigira bisha. Kandi iti andika, kuko aya majambo arayukwizerwa n'ayukuri. Ibi bintu ntiturabibonesha amaso, ariko ijambo ry'Imana rirashinga intahe ko ari ukuri, ko ari ibintu vyo kwizerwa. None rero iki gihe turimwo ni igihe aho Satani atarabohwa. Ndazi ko hariho inyigisho ivugwa ko Satani yaboshwe. Hariho abavyizera bavuga yuko twamaze kwinjira muri vya bihe aho Imana yasubije ibintu mu buryo aho atakibi kihari. Mugabo namwe mukoresheje ubwenge bwanyu, muravye ibiba hirya no hino, musomye amakuru y'ibiba kw'isi, mukumviriza amaradiyo ivyashikiriza, murabona vy'ukuri yuko ikibi kiracariho, kandi nta yindi nsiguro nimwe ishoboka y'ukuntu ikibi kikihari, tutemeye ko Satani akiriko arakora, tutemeye ko icaha kikiri mw'isi, kuko ivyo bintu bibiri nivyo bikwega ikibi. Ariko hariho igihe Satani azokugwa mw'isi. Ico gihe ni Imana yo nyene yagishinze. Twebwe nk'abana b'abantu nta bubasha dufise bwo kugihindura, na Satani ubwiwe ntashobora kongera ko n'umunota n'umwe. Abizera bo mu gihe ca mbere, kubera bari mu bihe bari bamerewe nabi cane, bahamwa impande zose kandi mu kiringo kirekire, baripfuza yuko iki gihe c'uko Satani afatwa akabohwa conyaruka kugira ngo baruhuke. Ariko murabona guhera mu kinjana ca mbere gushika uno munsi,
ico gihe ntikiratangura. Imana yararetse Satani arabandanya akora iki gihe cose, kandi iyo dusomye kahise k'ishengero turabona vy'ukuri yuko habaye ibibi vyinshi. Dufashe muri iki kinjana caraye kirenganye, ikinjana ca 20, iriya ntwaro y'igikomunista yabaye cane cane mu Burusiya no mu Bushinwa no mu bindi bihugu bikeya muri Aziya, yahitanye miliyoni 20 z'abakristo mw'isi, kandi abo bantu bishwe atakindi kintu bazira atari ukwizera kwabo. Satani yarashoboye kwinjiza mu vyizerwa vy'abakomunista icizerwa kivuga ngo nta mana iriho, kandi abantu bose baza bavuga ko bizera ko Imana ibaho, n'abansi b'igihugu dutegerezwa kubahonya. Arazimiza abarongozi ba politike bafata ingingo mbi cane z'ukwica abakristo. Usomye ibitabo vya kahise vyerekana amabi bakorewe, urabona vy'ukuri yuko igihe c'ukubohwa kwa Satani kitari bwashike. Kandi n'uyu munsi turiko turavugana hariho abakristo bapfunzwe bazira ukwizera kwabo. Mu bihugu bitandukanye vyubakiye ku madini atemera ukwizera rukristo, hariho abakristo batemerewe gukorana ngo basenge. Ivyo bihugu ntibikeneye ko ndabivuga amazina, murashobora kuja ku mbuga ngurukana bumenyi mugakurikirana ibiriko birakogwa. Hariho abantu bariko barapfungwa, bariko baricwa, bariko baromogwa, ivyabo biriko biratwagwa gutyo nyene, bariko baranyagwa kubera ukwizera kwabo. None rero bantu b'Imana, aha ntituhari kuko Imana vyayinaniye. Ibintu ntibimeze gutya kuko Satani yiganje, yaraneshejwe. Ibintu bimeze gutya kuko hari agahengekezo no kwita agahengekezo Imana yamuhaye. Yaramuretse ngo abandanye akora uko ashoboye, ariko igituma yarabiretse nuko nayo hari kindi iri kwirakora iciye mu ishengero ryayo, iciye muri wewe, iciye muri jewe, kugira ngo umugambi wayo ubandanye. Ndashaka yuko turema, ntituhagarika umutima ngo nuko Satani ariko aradurumbanya ivyo adurumbanya. Arakora mugabo Imana nayo ntiyahagaritse gukora, igikorwa cayo kiracabandanya. Kandi kuko Imana ikiri kwirakora, nico gituma dukwiye kubaho turemye, naho Satani afise ivyo ariko aradurumbanya. Tuzobandaniriza hano turaba ico Imana iri kwirakora mu vy'ukuri, n'igituma yaretse ibintu bikamera gutya, nico itwitezeko. Imana ibakomeze mu guhangana n'aba baganza bo mw'isi y'umwiza, ibashoboze kugira imitima itekanye, imitima yiteze kugira neza kwayo, kandi abasabira ngo uko kugira neza kwayo vy'ukuri mu kubone, kugira ngo ikibi ntikineshe ngo gihave kibatera kwihebura, ahubwo kugira neza kw'Imana kuneshe mu buzima bwanyu, maze bibahe kubaho mufise amahoro, mutekanye mu mitima, muzi yuko naho Satani ariko arakora, Imana nayo iri kwirakora, kandi murusha gukora. Imana ibahezagire.